mu masengesho yo kuwimana igenekerezo ryandwi ntwara no mwaka umukuru w'inama henguza amateka aherekejwe n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Bubanza yarifadikanije n'abakristo bo mu ishengero gikanguro n'impemburo mu mahanga ryo muri komine Gihanga iri mu ntara ya Bubanza. Mu ijambo yabashikirije nyene iteka sinzohagira yasavye abakristo bo muri iryo shengero kurekuriranira kudasesagura umwimbu no kwikingirikiza ca coronavirus. Dusubire kandi twisuzume turabe ingene twagenze, turabe ivyatugoye, turabe aho twashaye, hanyuma dusaba Imana imbabazi. Ariko kandi nigihe kuba bikurikira canke kuba muri ivyo bihe ni bihe vyiza byo gutanga imbabazi, kuko nawe uri kurarondera imbabazi imbere y'Imana, ni bihe nawe bikuzana kumva nawe utanga imbabazi. Hari igihe bwoko bw'Imana usanga tugenda mugabo imitima yacu twarayiboshe, ugasanga by'ukuri mu mitima yacu nta mbabazi zirimwo, ugasanga hari abantu batugiriye nabi mugabo byatunaniye kubarekurira. Rero nigihe kiba ari ciza hamwe nuko uburiko wegera Imana, ariko nawe Imana ikacigusaba ati nimba ukeneye ko ndakugirira imbabazi nkuko umwami Yesu yabivuze muri rya sengesho rya Dawa twese, musomye munsi gatoyi ivuga ngo nimwashaka ko Imana ibagirira imbabazi namwe banza murekurire ababagiriye nabi. Rero nagira ntumirire abarundi bene wacu, kino gihe turimwo twibuka tugana kwibuka intsinzi yo kumusaraba, intsinzi y'igikorwa umwami Yesu yakoze. Tugane muri ivyo bihe twumva imitima yacu twoyishiramwo kurekuriranira, twige gutanga imbabazi, turekuriranire abatugiriye nabi, tubarekurire kugira ngo natwe twibohore. Iyo utanze imbabazi urabohoka ukaba uwidegembya, hanyuma ibisigaye Imana ikabandanya ibikora. Ubwoko bw'Imana ndazi Gihanga, Bubanza murarima cyane, murarima kandi dushimira Imana ko ishikara kuduha umwimbo mwiza. Ariko mpamagarire by'ukuri abantu kubungabunga umwimbo Imana iba yaduhaye, tubungabunge umwimbo Imana iba yaduhaye, ituwusesagure, ituwonone, tuziganye, tubike neza, twame twumvira impanuro z'abaturongoye baduha, haba mu ntwaro. Ndazi banyakubahwa amatari ba musanteri ibyo bama babivuze kenshi kuko buraca bugacana yani. Kindi ndanорangiriza ko bwoko bw'Imana tubananya twibukanya yuko isi yatewe n'ikiza cha corona kirahari, ariko kandi ntigiteranye ubwoba. Abantu ntibagira ubwoba bwinshi cyane kuko mu Burundi barakivura bagakira. Ni nukuri imiti irahari. Wumvise ikimenyetso na kimwe reka kurinda gusinzikara, niwiruke kwa muganga bagupime hanyuma bakuvure, ko ndiko ndavugana rero n'ubwoko bw'Imana bwo mu ishengero rya Reve. Ntimuhave byose mubigira mu buryo bw'imhemu, muhave mona yuko umengana amadayimoni yabateye. Genda kwa muganga babaha imiti hanyuma mukiri mwitahira. Amen. Nimuhave mufata corona nkaho umengana amadayimoni. Umunyigisho yabashikirije yashimikiye ku ijambo riri muri Zaburi igice 15 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5, acaboneraho no kubahamagarira kwama basuzuma ivyo bavuga, kuba ivyitegererezo mu kubana mu rukundo no mu kwizera. Mu ntumbero yo gukengurukira umukuru w'inama henguza amateka ku kugene yitabe negihugu na cyane cyane ku mpanuro zubaka dahengeshanya kubaha, abakristo bo muri iryo shengero baramushikirije utuganuke tugizwe n'inka yitiriwe ikanguro na bimwe mu vyo bakuye mu vyo bimbuye.